Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza umugisha w'Imana. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Ndakunda ngene muramukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire cyane. Muri abantu badasanzwe, muri abantu bo mu maro mu bwami. Abadusengera badushigikira kugira ngo ibiganiro bibashikire. Yesu abibahere mu mugisha. Bavandimwe. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo rivuga ngo nuko na ntaryo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka. Tubiheshwa n'uyu nico camwa cy'iminwe shime izina ryayo. Reka tuyishimire yabanye natwe. Amezi 6 yose ararangiye. Twabyutse kuberayo, tubayeho kuberayo, niyo yabikunze natwe turiho kuberayo. Yaravuze ijambo ryiza. Dawudi yaravuze ngo nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyine. Ngo kuko imbabazi zayo zamahuye bidashira. Imbabazi zayo nizo zatumye ubyuka. Imbabazi zayo nizo zatumye tugihumeka. Imbabazi zayo. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo cyanditse mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 78. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Haleluya. Hari umutima w'imbabazi w'Imana. Umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Haleluya. Umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Hari umutima w'imbabazi watumye uvyuka. Hari umutima w'imbabazi w'Imana. Uwo mutima w'imbabazi ni uzutuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Muri aya mezi 6 urashobora kuba mu byukuri warubaye ahantu mu mwijima, ariko ndagutangarije inkuru nziza. Hariho umutwenzi. Hariho umutima w'imbabazi w'Imana utuma umutwenzi uturasira. Utuma umutwenzi uturasira. Bene data, iyo umutwenzi uje hari ikintu gikoreka, umwijima urahunga. Iyo umutwenzi ushitse, umwijima urahunga. Ndagusengeye ngo umutwenzi ushike ku buzima bwawe. Umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Umutwenzi urasira urugo rwawe. Umutwenzi urasire mu mutima wawe. Haleluya. Iyo umutwenzi ushitse, ikintu gikoreka cyambere n'umwijima urahunga. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Haleluya. Ndagusengeye ngo umutwenzi ukurasire. Kuri uyu munsi umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Oh, haleluya. Bene data, hari umutima w'imbabazi w'Imana. Hariho umuhungu wabwiye Yesu mu gitabo cya Mariko, mu gitabo cya Luka, umurongo nkunda cyane. Abwira Yesu ngo Yesu, uwo muhungu yararwaye imibembe. Ngo nimba ubikunze uwo ushobora kumpumanura. Ngo Yesu aramubwira ngo ndakunze humana. Yesu yagendana umutima w'imbabazi. Haleluya. Sinzi ikintu maranye igihe kinini, ndagusengeye ngo umutima w'imbabazi w'Imana yacu utume umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Umutwenzi urasire urugo rwawe. Nimba ugize igihe kinini urwaye, umutwenzi ukurasire. Hariho umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Haleluya. Hari umugore warujanye umwana wiwe bagiye kumuhamba mu gisagara cy'Inayini. Aherekejwe n'abantu benshi bariko baraboroga ngo bageze hirya y'igisagara. Igitangaza kiraba bakunzi. Bahura na Yesu, wa wundi agendana umutima w'imbabazi w'Imana. Ngo arababwira ngo abona nyina, abareba mu mutima wa nyina, ngo afite umubaro mwinshi, ngo arabwira mushire hasi. Haleluya. Nimushire hasi ikiziga ngo mushira hasi. Yesu amukoraho aramubwira ngo umuhungu vyuka. Ngo uwo mwanya aravyuka aricara atangira kuvuga. Hari umutima w'imbabazi w'Imana uzuzura ivyapfuye. Hari umutima w'imbabazi w'Imana uzugera ahantu hari umwijima, izuba rikarasa. Haleluya. Ndagusengeye ngo izuba rirasa ku buzima bwawe. Urashaka kuba umaze igihe kinini mu mwijima, ariko hari umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Oh, haleluya. Hari umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Hariho Zaburi nkunda 136 umurongo wa 23 aravuga ngo yaratwibutsa aho twari mu magorwa. Oh, kuko imbabazi ziwe zabahuye bidashira. Hari umutima w'imbabazi w'Imana wadukuye muri ya magorwa. Oh, haleluya. Idukiza abansi bacu, idukiza abagwanizi bacu kuko imbabazi zayo. Haleluya. Hari imbabazi zabonetse. Muri aya mezi 6 twarabonye imbabazi z'umwami. Twarabonye Imana ikora ibitangaza ku buzima bwacu. Oh, haleluya. Mana ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Mana ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Izina ryawe rihabwa icubahiro Mana. Igitabo cya Maraki igice cya 4 umurongo wa 3 umurongo wa 2 haravuga ngo ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugorosi rizobarasira rifise gukiza mu mababa yaryo. Mwebwe abubaha izina ryanje
mwebwe bubaha umwami, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise gukiza mu mababa yaryo. Ndagusengeye ngo izuba ry'ubugororotsi rikurasire kandi rize rifite gukiza. Haleluya, rikize, amen, rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana ibahezagire. Rifite gukiza mu mababa yaryo. Izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Amen, amen. Igitabo cya Yesaya 58:8. Maze rero umuco wawe uzoca utambika nk'umutwenzi. Haleluya. Amagara yawe yake asubire atotahare vuba. Ukugororoka kwawe kuzokuja imbere kandi ubwiza bwanje buzoba bukwibirije, buzoje imbere yawe. Ubwiza bwanje buzoje imbere yawe. Haleluya. Ndagusengeye ngo umutima w'imbabazi w'umwami utuma umutwenzi urasira ubuzima bwawe. Izuba ry'ubugororotsi rikurasire. Haleluya. Harya wari umaze imyaka wicurikiriye, harya wari umaze imyaka myinshi urwaye, hari izuba ry'ubugororotsi ngo riza riturasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Urashaka kuba umaze igihe kinini urwaye, urashaka kuba umaze igihe kinini ubuzima bwawe umerewe nabi. Dufite Imana yacu, dufite Imana itabara abayo. Dufite Imana izikiza, dufite Imana izikiza, dufite Imana izikiza. Haleluya. Izuba ry'ubugororotsi rizoturasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Yesu abahezagire cyane. Hari umurongo wanditse muri Yesaya 60:1. Haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse. Haleluya. Haguruka ukayangane n'ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Ndagusengeye ngo ubwiza bw'umwami bukurasire kuko umuco raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bw'Uhoraho buzokuboneka ko. Ndagusengeye ngo ubwiza bw'umwami buboneke ku buzima bwawe, ubwiza bw'umwami buboneke ku buzima bwawe. Haleluya. Amahanga azoza ku muco wawe n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Hari abantu bazoza ku muco wawe no gukayangana kwawe. Yesu aguhezagire kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Uhaguruka ukayangane, uhaguruke ukayangane, ubwiza bw'umwami bukubonekeho. Haleluya. Ubwiza bw'umwami buboneke ku buzima bwawe. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha. Hari umutima w'imbabazi w'umwami. Turagukunda Yesu kubw'umutima w'imbabazi yawe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijuru. Ndasenze Mana ngo umutwenzi urasira ubuzima bwacu, umutwenzi urasire abana bacu, umutwenzi urasira ubuzima bwacu mwami. Hari umutima w'imbabazi w'Imana yacu, umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijuru. Urakoze cyane mwami, utugirire neza. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu n'imiryango yacu. Haleluya. Izuba ry'ubugororotsi rirasire mwene data mwami muri kurankurikirana ngo rizoza rifite gukiza mu mababa yaryo. Hari ibyo yifuza ko bikira, hari ibyo yifuza ko muri we bikira. Ndasenze ngo izuba ry'ubugororotsi rimurasire. Icubara kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Izuba ry'ubugororotsi ribarasire. Haleluya. Mana